Casimir, bonagere Marike meze neza neza cyane umugore akunda guhana n'abarigere nkamwe Safer onta yaga ibijanye na cryptocurrency mumeze gute namahoro neza uno munsi mfise amaziko kuyaga namwe mu mwanya muto ushoboka benshi mbaza ibibazo kuntu boshobora gutera imbere muri crypto mbega muri crypto hari ibintu bya bisabwa kugira ngo mutere imbere muri crypto ni nk'ibintu kugira ngo yokurikiza kugira ngo atere imbere muri crypto ikintu cya mbere kugira umuntu atere imbere no kuronka amakuru information baze kuronka rero information by'ukuri birema aho butanguye kuronka inzira ushobora gucamwo ikakuzimurura icyo ni cya mbere ikintu kigira kabiri nuko umaze kuronka information uronka na formation ihugurwa warose inkuru mugabo we ntiwarose umuntu aguforoma aguhugura ushobora gutera imbere utarose warose information ucubura umuntu aguhugura urose information ugacuronka umuntu aguhugura ariyo formation biroroshe kwicukera imbere abantu benshi babura akanya urakije rero kura icyambere nakubariye ni information ni use mu cyongereza cya kabiri ni kuronka formation ukaba forme guhugurwa umaze guhugurwa bimwe wigishijwe ucubishyira mu ngiro cyo twita practice mu cyongereza pratique voilà aho muri crypto ushobora kubandanya n'urugendo rwawe vraiment ibyo ndakubwiye ubitondekesheje uko bitonze success ni 100%. Bona Marike nawe murakoze cyane hari ibindi byongera ko rero bitatu hariho icyo bita discipline no kuvuga wewe ikintu wamaze kukibona gikore ukoresheje discipline no kuvuga wame ukora cya kintu nyene wihe intego ntihagire ibigusamaza ugume kuri ya voie ya uriko nukuvuga ni nka kurya umuntu agiye nko kwishura atagiye atonda misi yose akoreye kuri orere yihaye agenda atakaza ubushake ugasanga nabivuyemo biramugora yego bikamugora rero kigira kandi nuko wocu ubwira focus bikuvuga kuguma kugatumbera kije nyene watanguye ko ntusubira inyuma ugumize focus ugihevye bice bitasanse ukumva umengo ngo urabivuyemo muga focus ndamwunganiye kwa kantu ka focus rero abongereza bayamaze bavuga bati success doesn't happen overnight isigurike ntushobora gutunga cyane ngugere kuri success mu joro rimwe nibikunda urakora iki cyo kwibagira ni patience ibintu byose bigira igihe birasaba yuko uyihangana ukabirorera ugakamira kujya umurimyi arabiba akategura isi imbuto mugabo akarindira yuko bizokura akabagara imvura ikagwa akaguma arindire mpaka bikera urumva ntacyo asarurwa nyene murakoze cyane abarundi benshi ukintu babuze kumenya ayo makuru babuze izo nyigisho narabemereye muri 𝗲𝗓𝗓 media muzoba mubaha ibiganiro abarundi bose batahurira mu makuru bahereze